nagomba kubamenyesha yuko igisirikare cy'u Burundi gifatanije n'igisirikare cya Kongo bakorana hisunze amasezerano yabaye hagati y'u Burundi n'igihugu cya Kongo kugira ngo bashobore gukingira umutekano ku mbibe dusangiye cyane cyane mu karere ka Kivu y'ubumanuko. Aho basanzwe bacungira n'ubu barahacungira nta ngorane n'imwe, nta mirwano ihari na cyane cyane muri Kivu y'ubumanuko. Bamwe mu bari buyo nk'abacangero bava mu mahanga barishikanye baja mu gihugu c'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Burundi hari abasirikare bo barabuze ati reka duhagarikire ngaha twishikane nk'uko vyakozwe n'abandi. Abarundi ubwa mbere boho ntibagiye ko nk'ubucangero. Igihugu cya Kongo n'igihugu duhana urubibe, umutekano uhungabanya aho duhana urubibe turashikirwa. Aho rero bisanga ibikorwa byakorwa kuva kera, ubu rero bikorwa ku mugaragaro. Rero nta bacangiro b'abarundi bagiye muri Kongo. Ikindi naco nababwira ko abarundi atari abasirikare bashacoba bumvise ruvuze hirya baca batarika amaboko baje kwishikana. Oya, ivyo bishikanye ntituraba nawe yobikora yoba afite intumbero mugabo gushika ubuzima iwacu ntabihari. Uyo mugwi wa M23 ufise igisagara ca Goma mu Rwanda vuze no musati turabandanya si Goma gusa tuzokwifatira n'ahandi dushaka gushika Kinshasa, dushaka kugera hehe. Mu misi yahera warumvikanye uvuga yuko wazuraga ibitero kandi ukavuga yuko hariho n'abasirikare b'u Burundi baguye muri ivyo bitero. Abo barabiguyemwo ibitigiri vya nyuma mwashoboye kumenya muri ivyo bitero bingana gute? Mu bisanzwe umuntu atanga icegeranyo c'ibyo yakoze ku ruhande rwiwe. Utanguye gutanga ibiharuro cyangwa ibyo ubundi mwariko murahangana kumbure yatakaje biri mu byo twize niba twize ku mashuri amwe ya gisirikare. Ni ukuvuga rero ubu hariho n'intambara yadutse hambavu y'intambara y'amasasu n'intambara y'ururimi ya propaganda. Uyu n'ubu avuga yuko n'akarere yatakaje ariko ntavuga ibyiwe. Shima igihugu cya Afurika y'Epfo igihe gihuye nazo n'imigoma, urabona yuko cyatanze itangazo ribaraba. Rero bamwe twita abaprofesiyoneri bavuze ku rundi ruhande, ariko no kuvuga yuko no ku rundi ruhande batakaje kugira ko mu bisanzwe bigenda. Rero ko abandi baza kuvuga ibyo bantu bongo ni ku rundi ruhande bavuga ibyabo twumva abaribo abo tujya tubababarira, urumva niho bagarukiza mu bikorwa byabo. Kandi twumva noneho intumbero bakoresha bihaye ni bene iyo y'ingwano y'umunwa bakoresha. Ivyo rero ntikigenge umuntu n'umwe abakoze igitigiri cy'iwacu naco twebwe turafite ingene tubitanga n'abo tubiha, ntidukunda kubigira ku maradiyo. Bene ivyo babiraba turabitanga mu maraporo, hama bikaguma mu maraporo y'iwacu. Hari nk'umusirikare yitavye Imana arafise umuryango, arafise yavuye, tubibwira umuryango n'inshuti z'igihugu. Twaba tubigenza gutyo rero twakosha duhindura ngo dutangwe gukora ibyo twahora dukora. Biri rero mu mico n'imigenzo y'igihugu kimwe cyose kumenyesha ibi canke biriya bivanye n'abo n'uwo bashaka kubibwira. Ariko hari iyo miryango nyene igaruka ikavuga ngo ayo makuru ntayo bamenyeshwa. Nagomba kubamenyesha yuko mu gihe hagize igishika umusirikare akitaba Imana, haba ngaha mu gihugu cyacu, haba aho yarungitse mu bikorwa Somalia, Kongo, Centrafrique, ikari hose barabimenyesha umuryango neza cyane. kandi n'uwo yitavye Imana uburyo bwose bushoboka barabukora kugira ngo ikiziga gitahukanwe bamuhambane, bamufumane iteka risanzwe bihabwa umuntu aba yitangiye igihugu cyangwa umuntu aba yaburiye ubuzima bwiwe ariko agarukana amahoro n'umutekano. Ivyo rero biraba abandi bacishe nk'ubuhambavu yuko boba batabimenya ibindi icyo bagamije, kandi nta muntu araza kwitura mu rwego rw'abantu bifata kugeze ngo bareke kubimubwira. Reka noneho ntarinda n'ukuntu barinda n'uko ari baza kubibaza iyo bishitse umusirikare baba bazi yava iwabo, kuko ngaha barafite umwe wese fishe yava umutumba n'amatelefone, akabyumva n'imodoka igashikayo ikazana n'abavyeyi bagatunganiriza umuryango uba wavuze ko
umuryango gusa n'igisoda kiracabuze n'ibihugu kiracabuze bakeza bagasangira umubabaro n'ibindi bikorwa bikurikira bakabisangira hamwe ni ukuri ivyo biri mu mico yacu n'imigenzo ko umuntu aba yitavye Imana tumusonera asonerwa. Mu minsi yahera ijwi rya Amerika ryari ryabajije igisirikare c'u Burundi amakuru avugwa ku basirikare baba bagwariye ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge duhabwa isango yuko tuzomenya amakuru mu minsi iri imbere. Mwasanze vyifashe gute? Hari abasirikare bariko bavurirwa muri ivyo bitaro bangana gute? Abamvuga ni abo vyavuze ko bari bakomerekeye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi bakaba boba bari benshi. Icyo bivuga cyo nuko bwa mbere ibitaro by'abasirikare n'ibitaro by'abasirikare bivura abasirikare. Ubwa kabiri kubera kubana neza n'abenegihugu bivura abasirikare bivura n'abandi bavyivura abanyagihugu abarundi ndetse n'abanyamahanga baraza kwivuza bakabakira neza. Rero kuba boba hari uwo yabonye abasirikare kumbure barenga canke igitwigiri kitari gito n'ibintu bisanzwe aho bibo babona ko kuri Prince Jean Charles canke wa Karede canke mu bindi bitaro aho ni byari kuba ibidasanzwe kubona rero abasirikare bivuza ku bitaro bya gisirikare atari bake ibyo ni ibintu bisanzwe ushobora kuza abagwaye malariya abagwaye indwara canke abakomeretse barimo kuko nk'uko nabivuze iyo uri ku rugamba gaterana amashuri gukomereka barabaho nabitaye Imana bakabaho abagiye aho baca kugira ngo batunganye ndetse n'igihugu cya Somalia hariho abakomerekera baza kwigisha rero n'abakomerekeye no haho hafi hari hamaze iminsi imirwano n'ibitero tugahangana n'umwaka abakomereka sinoreka kuvuga ko bitabayeho nabitaye Imana barabaye rero mugaso kuvuga ko bidasanzwe ni bisanzwe kandi bitigiri umurengero namba na gato bitigiri sinabaruye byose n'ubwo ariko ari umurengero mugabo ariho bamaze kurenga 5, 6, 8 umvaho abo bashigoza aho baryama baryamye canke ariko barabakora canke ari byo bavura ibyo bamwe bavuriramo ni bisanzwe ko abandi bantu bahaza atari abasirikare bashobora aho baca. Ikigiye gukurikira ku basirikare b'u Burundi muri ino ntambara Republika Demokarasi ya Kongo ihanganyemwo n'umugwi wa M23 n'icahe Burundi buzogumayo kuko urumva bo bavuga ko bagiye kubandanya bakora ibishoboka byose bakigarura n'utundi duce Burundi kigiye gukurikira ku ruhande rwabwo n'icahe ijyanye na M23 kandi migwi twebwe ku Burundi kubitwerekeye ibyo hanze amaso hanze ishinga icyo twagiye tuko turafasha muri Kongo tubandanya tubifasha kuko umutekano ku mure dusangiye urakenewe kandi igihugu cya Kongo kironsa amahoro ubu wayoronse igihugu cya Kongo kiriko kirahungabanya cyane akagace ko mu seruko za Kongo twebwe igihugu cacu gishobora kuronka amahoro. Ubu rero abasirikare b'abarundi bafasha n'abakongomani muri ico gice agahenge karaboneka kandi bibandanya ikoreka neza. Umugambi wa M23 n'utuzi watubishije mugabo ariko harakora n'ibyo bafite inyungane yavye twebwe icyo turaba ni uko imigi yose ijya guhungabanya amahoro n'umutekano aho dutumbereye aho twasabwe gufasha uje atugana umuca mu byuma cy'abasirikare n'ibyo bigenda ariko gushika ubu twebwe igikorwa twagiye gukora turakibandanya ariko tuzokibandanya nk'uko amasezerano twasinyiye abivuga impande zitangiriya ibindi bikorwa biriko birakorwa biravugwa hirya no hino amakungu ivyo ariko arasaba iki twebwe tubikurikiranira hasi mugabo ibikorwa twagiye gukora tukibandanya uko twatumvikanye ko karaharamugana ntibacura umutekano no kuruta hari urumva twebwe natwe tuba tugira ikibazo n'ico gituma ico twahamagariwe
tuzo kubandanya tushobora kandi tukirangura neza atawungorane atabikimana. Ronaldo Guhigaga Gaspard Baratuza muvugira igisirikare c'u Burundi turashimiye kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika. Ndabashimiye nanjye mwakoze.